example nyene Wiringo murabona yaritahiye abasigaye erega inandaro yose kugira abantu bafata ingingo kuvuga ati twe burya turahonye urumva amadrone yaramaze imisa batwikagira muta babura mani ubufasha babura kuko urazi ariyo systeme yo gukontrola ikirere u Rwanda rwari rufise ubwirinzi bwaramaze kuvaho urumva Amerika niyo yari yabubahaye niyo mpamvu bafata uburere atacamira none tuvuge ku Rwanda ubwo ntibwo bagwaratumye Amerika ibadesi biza kugenda nuko urabona bamaze gushikiriza ngo turarekuye ububuce turarekuye baratanze message ku makungu ati ubu hari cyo mutwagiriza amakungu ati oya ariko menya yuko nayo makungu yonye nayo n'abapolitisi araraba ati we twasinye bukeye cyufata turi muri monde numerique barashobora kuguma ugasanga amasatelite karakora ati bujye babaga bongeye kubesha sawa batubeshe rero u Rwanda bugi ivyo rukora gose narakubwiye yuko aho Kagame ari kari doga ari yahura ibi bintu byonye nibi iki kintu bujya sigito isi yose kimenye ko iki kintu atari gito ndavuga neza ko umweme 23 azogerageza guhungira mu gihugu kibanye kigizwe ya Afrika Kongo irekuriwe kumusanganya kumwica none nibagenda mu Rwanda ngo ntibatanguje intambara ya Kongo n'u Rwanda imbere ya byose ubu amakungu basi n'akarere ka East Africa gahanze amaso kwiga kuri ico kibazo ingene bagiye sike baragiye Burundi canke baragiye muri politique muri system sivyo ivyo navyo byo kureklama babapfuye bro M23 warabonye ama video ahantu batera ubuce bajamo uca bafata bene gihugu bagatemagura warabibonye abantu bafataco bazira vuga cyane ni misi bivuga abadukorera nibarindire tuzoba update yagoma na Bukavu impamvu batasinye ko bahavuye kuko bavuyeyo bigira igoma egave muri bujya buce abasoda bose bagigoma haro point rero baravuze ko tuza kugarukako ikiroberi cha Uganda cyashinzwe na Museveni reka mvuge na Kagame kiriyobowe n'umuntu witwa Thomas Rubanga Thomas Rubanga n'umuganda yego Thomas Rubanga ariko arakora n'igisirikare hariya muri Rubero c'Ubuganda mbese n'igisirikare ca M23 mwibanga tuvuge ko wewe natagenda wewe biraza kugenda gute guys mumeze neza twe turameze neza cyane my name is John Mabu behind the camera cyangwa imbere ya kamera ndi kumwe na koresha umwanya ari kumwe na koresha umwanya meze neza bro so guys twibutse abantu bataragira sabone cyangwa subscribe mu bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute bigenda neza cyane no musere tuje ngaho kugira ngo dusesangure no musikiganiro nubusesanguzi nubusesanguzi bw'ibiriko biravugwa mu birasirazuba bwa Kongo bushize mwaratubonye ngaha aho twashoboye gukora ikiganiro ciza cyane muragikunda uno musi naho turagarutse na Mr Koresha umwanya kandi tuzoza tubaha ibiganiro biri update Koresha umwanya ntitubatevye abantu kugira ngo tubahe idonido ry'amakuru ariko aravugwa uyu mwanya M23 irakubiswe moya mbiri kabisa barayirangije M23 kubiswe na diplomasi ni kubiswe n'urusoro ikubiswe na diplomasi amakuru we wayabonye kandi wabonye amakamyo byaravuzwe kuva kare bakiri muri zintambara byaravuzwe donc abantu badukurikirana cyo ndabakundira nuko ibintu basi babikurikiranira hagufi kandi barakurikirana hagufi yego ibi bintu tuba tuko turababwira ni ibintu biri direct ni ibintu biri serious cyane n'ibintu bizwi n'amategeko uyu ubu ukakagukitera bwo bango M23 abantu bababwiye yuko atanga uvuna zimwe gafise kuko kishimikije umugabo adakomeye ariwe Kagame sivyo uko kuntu rero ako kagwi kagiye karitororokanya karakara amayeri yose kapanga byari ibintu bigaragara n'umwana muto yobibona imikenyuro yo kwigira ngo twengo turi ngo ntuze abakongomani ngo twango agateka kacu ngo kwigenge kwacu ngo kubohora ngo Kongo ari u Rwanda ivyo byari bizwi kuva kera ko imikenyuro yategurwa wasanga umunyarwanda ngo umukongomani yitwa Byukusenge kabisa umukongomani yitwa ngo
ngo Havyarimana bro hari umukongomani yitwa iryo zina iyo mikenyero yose bayitegura batateguye neza nk'ikintu basi c'amazina niyo mpamvu uno munsi bayamanitse amaboko ariko kurusha umwanya dushaka abari badukurikirana baba bashaka kwicara hasi ngo bige bongere ibyo tuvuga kugira ngo babigiremo ubumenyi bikadutangure bino bintu tuvyinjire mu mizi neza jewe ngo ndabivuga uko ndabizi mu misi yahera je narakoze ikiganiro ngaha ndavuga nti burya M23 isigaje imisi 11 hari mu ndwi iheze abantu baranteye amabuye baravuga ati wivyo uvuga ubikura hehe nkuko watanga ubivuga ati hari abantu badukurikirana kandi babumva ivyo tuvuga n'ivyo tugirana M23 yaraye irekuye uduce yafashe kandi duce 10 natunga sivyo ariko jewe nk'umuntu yamafise amakiga nk'umuntu atizera u Rwanda Chese nizeye ko bavuye ico turakigarukako sinzera ko bavuye uyu mwanya M23 irarekuye aho yagira afata hose mu misi yera barafise igihuha yuko binjiye Uvira none ntubona ko abantu bose badukurikirana ntubona ko bano bantu by'ukuri tuvuze karababeshi ntubona ko twa dutanze ukuri ikintu nshaka ndakubaza ni igiki cyo bacagondoje Kagame bigatuma avuga ati bahungu ni muveyi ni system ni politique byose ni politique ariko ndabisubiyemo politike y'u Rwanda politike ya Kagame yashaje irashaje ino politike je ndakubwiza ukuri sina president wacu canke inde arinda kuyikina ino politike ya Kagame irakinwa n'umugenerali wari wese nga mu gihugu iroroshe cyane ndakubwira aho yoroheye kwanza aho Kagame yerekanye imbaraga nkiziwe yuko atagishoboye gukina n'umukino wa politike kuva leta y'u Burundi mubwiye ati duhereze bani yo mbare tubakoze ico dushaka tubafunge tubakosore kwikosa bakoze akanka yaba politike ya Kagame ikazi ndakubwiza ukuri yari kumahereza kubera bajya ntibo kwica u Rwanda bajya ntibo tumugwanda rwononeka nta kintu nakimwe bagiye ku Rwanda yaciye agaragaza neza yuko na mission ntibagire ko hariho promesse yo kubagarukana ibujumbura yari yabemereye promesse yamyibaho erega nubu bamubajije ntiyanka ababwira ngo ndacaraba ndabo bahavuba urumva donc yarabuze ubwonko bwo gukina president w'iwacu mu mutwe kugira mwemerera ati burya abo akira abantu bawe hamace yiyongeza yarabuze aho ubwo bwonko yarabubuze tuvuge ko Paul Kagame yanse kunyuruzwa nka president wa Venezuela avuga ati ibintu biri ku rundi rwego kubera kurabona igihe yahabwa rya tegeko yuko bova hariya muri Kongo haizi igihe kireke yaraciye ukwezi kubera kiratari bwaveyo ubunye yemeye kuvayo we amanyamerika arahera kuko Amerika none ntubona ko yamukaravye ari ikintu nako ndavuga niki ikintu cyose tuzobona urabona ino nkuru jewe neza na neza ndemeza 100% ko Rocky kirabiranya ari umukozi wa leta y'u Rwanda Rocky amakuru ashikiriza akakwemeza neza ngo M23 ngo iravuye ngo irarekuye ubuce akavyemeza mbe urumva imitima y'abantu bavyemera ivyo bintu nagiye mbona no mu makomantere benshi abantu babishima harimo n'abanyarwanda urumva bijya attention politique yo bihari niyi bamubwiye ati shikiriza ko tuvuyeyo n'ama video garahari reka amafoto arahari urumva ariko nagenda abona ibindi binyamakuru bivuga kandi cyangwa uje umwihwezo wiwanje muribuka ko na Uganda yemeye kuva muri Kongo Uganda n'u Rwanda bameze nk'abafrere barakorana kandi tukaba tuzi ko hari umugabo yitwa Thomas Rubanga uwo Thomas Rubanga baravuga neza ko yashinzwe ari umuroberi yashinzwe na leta ya Uganda uyo Thomas Rubanga ntaboneka ko yavuyeyo urumva ikibazo aho kiri bro iyo niyo kezi nico bita politike ubwo none Uganda iri kumwe n'u Rwanda ubwo nibacatse kudukina kugira ngo bagumeze kijya kirobere cha Thomas Rubanga kugira ngo Thomas Rubanga acakire akandi kantu ubwo nibwo bwonko bwa politike rero burya abantu rero bagende baratahura akantu kamwe kandi batahure kwanza impamvu Rocky yabishikirije aravyemeza batahure impamvu ayo ma video kwanza yasohotse ama video arahari bariko baragene bijo mafu bisomba ariko nibabereka neza na neza aho batuye none ibyo bijo mafu mwana barabyina niko bariyo
iyo rero niyo bita politiki ariko ndabisubiremo mabo politiki ya Kagame irashaje burya ivyo bintu ndakubwiza ukuri nta president wacu yoca ashira agati mu ginyo nta Amerika nande yoca ashira agati mu oya ndashaka abantu bose badukurikirana bamenye neza ko bajya bagabara babiri oya hajya rero niho bagira kubitigwe rero hajya nyene niho bagira kubera ko twaba twabivuze je nabivuze mu bigano byinshi byagiye birarenga ati burya u Rwanda ruvuye muri Kongo uza ko mu Rwanda ngo buri mu kangaratete sindi ko ndabona neza jewe n'imbono zanje ko bariko baragenda oya rega ntibaragenda kuko bariko baravuga ko barekuye ngo Rubero barekwana n'ubundi buce butandukanye barekuye buce bwinshi kandi iyo Rubero karagace gafise ico gasikura ku Rwanda M23 sivyo biraza kugenda gute namba arivyo biraza kugenda gute namba atari byo nk'umusesanguzi rero aho ngene biza kugenda nuko urabona bamaze gushikiriza ngo turarekuye ubu buce turarekuye baratanze message ku makungu ati ubu hari ico mutwagiriza amakungu ati oya ariko menya yuko nayo makungu yonye nayo n'abapolitisi araraba ati we twasinye bukeye ufata turi muri monde numerique barashobora kuguma ugasanga amasatelite karakora ati bujye babaga bongeye kubesha sawa batubeshe rero u Rwanda bujye ivyo rukora gose narakubwiye yuko aho Kagame ari kari yahura ibi bintu byonye nibi iki kintu bujya sigito isi yose kimenye ko iki kintu atari gito M23 kurekura bujya buce ikintu sigito ku Rwanda no mu karere k'ibiyaga ariko naguciriyemo warabonye ibintu heruka kugirisha ngo muturage kwisonga hari inama heruka kugirisha Kagame biraboneka neza ko yarashavuye Kagame ko bino bintu nta munezero afise birabona ko yarashavuye aho yashobora guhagurutsa abantu haguruka urumva agomba no kubiruka ngo musohoke hanze muri murazungura kugira ngo musinzire bariko barasinzira arabarambire avuga ngo kujya ngo ntiyari yayimenye canke ntiyari yamaze gutanga amakuru arayafise Kagame amaze igihe kirekire yabonye ko ibintu imikenyero yose yanse kabisa urabona president wacu Kagame amufata umengo n'umwana mu bintu byo gutwara yaragayana siwe wenyine munyarwanda muri rusanga arasuzugurana abanyarwanda abahima bose niko bameze ego rero ntiyamenya neza yuko sivyo mwene ntare yiteguye kandi yipanze ari fort ari bien azico abene gihugu bakene burya no ngwana nasanze koresha umwanya igwanirwa mu mitwe no mu bitabo mu bisanzwe ni mu mutwe no mu bitabo kubera ko hari gihe igituma mvuze mu bitabo birasaba no gutegura akarere birasaba no gutegura akarere ukavuga ati uko biri kose je diplomacy nkayitwara nabi sava mu kuteshe sivyo ubutakaye no kuvuga iki rero Tshisekedi ari kumwe na president wacu w'u Burundi bakoze igikorwa gikomeye cyane aho bashoboye kumetriza Kagame kugeza naho Kagame ibyo apanga byose byabaye amazi so nkawe nk'umusasanguzi rero ukoresha umwanya wakurikiranye no ntambara kuvuga itangura kugera igere ku musozo ko mvuga ko yageze ku musozo kubera ko tuko turatsinda kabisa nike kintu wovuga ku kuntu bashoboye kumetriza uyu mugabo Paul Kagame baremeye kwanza barasuzugurika baremeye kwanza barasuzugura ko Kisegedi yarasuzuguye kenshi ati burya nta bwenge ufise ngo yere mu miziki ngo yemere muri ibi ngo Kagame ngo ariko agifata ubu ngo ariko agira uku ntibamenya neza yuko wihoreye ahonga bike president wacu nako batakoze kugira bamutwankishe rico catumye tunamukunda kandi cyane urumva ikintu cakoze rero mu bisanzwe baricaye bariga ko president wacu mana naciye ubwenge sana cyubwenge cyane peut-être Tshisekedi wewe ibi bintu ntiyabitahura ntiyarazi yo bitumutwe ntiyarabizi neza ariko president wacu kuko support ya nyene cyubahiro oya support gusa kuva bakiri mu ishamba president wacu bari bazi umwansi wabo rero president wacu yaramubwiye Tshisekedi umwansi wariwe Tshisekedi burya agiye gutahura umwansi wiwe kabisa atevye u Rwanda rwashoboye gukoresha amamiliyaridi menshi cyane mu intambara sivyo u Rwanda biravugwa neza ko rwashoboye no kwaka n'ideni muri banki internationale kugira ngo rushobore gutsinda ino ntambara ariko ibaye swata inkurikizi mbi igiye gushika ku Rwanda inyuma yo gutsindwa runo rugamba ninzara hama bakaca barima intambara burya muhimba abona ko bagishobora gutsinda intambara oya erega umuntu agwana yiyahura ni nk'imboregwa
ushaka kwita ko yahura koko bariko bariyahura kubera ko urabye no mu madialogue ya president w'u Rwanda urabona neza n'ibintu avugwa ni ryambere abasasanguzi bavuze ni ryambere president Paul Kagame ashoboye kwicara hasi akumviriza umumizirima ariko aravuga ariko arasaba urazi ko iryazana bari babikuye mu Rwanda ariko yaramwemereye ariko urabona ko ariko aragenda yicisha bugu yanyawe donc iyo wishize hejuru Imana igushira hasi nta muntu ari hejuru y'Imana kandi president wacu yamabivuga ati ujya mugabo ahigwe abasenga iyo twe dusenga mani president wacu ikimubeshejeho igitumye igihugu cyacu kiriko kiratera imbere ugwaruka gwibeshaho gwikomerera n'amasengesho mutayindongozi ziwacu kuva kuri nyakwigendera Pierre Nkurunziza amasengesho nayo yamye ari imbere muri bikorwa by'iwacu rero aba batipe bamaze kona neza yuko ibarajyaguye aho abarundi bo kwitega canka abandi ibindi bihugu byo kwitega aha ibigwanisho Kagame yaguze ibigwanisho byinshi Kagame yaguze ibigwanisho byinshi azeme ingufu nyinshi cyane bigwanisho nashaka kubitora bibika mu nzu bigwanisho azotera intambara ariko iyo ntambara yo mu kuyitera yaramaze novuga kunyaho aho kunyahatema ego kuko Amerika yari yishimirije baramaze kuba sanse kandi ivyo byose vya politique revyo biri seriye kuko Tshisekedi yaramaze gutanga Amerika urubaza umuzungu ingena kenera we ni peni coupe Kagame mu bisanzwe azotegerezwa kurema ico biti intambara ico rero abantu bacitege kandi rero president wacu arabizi Tshisekedi arakizi amakungu arakizi bizorangira asase apfu none ino ntambara kayitegura cyangwa kayitanguza urabona bizomwerera kwe azoba ari karasezera avuga ati jewe rega mabu menya neza yuko ubwenge bw'umuhima sivyo ubwenge bw'umuhima umuhima ategerezwa kurangira adatsinze naho kabisa reka ndakubaze rero twarabonye u Rwanda rushobora gukoresha aba ba Sultani Makenga ba Wiringoma rurakoresha ba Colonel Nanga baragiye mbega hari n'abakongomani bashoboye guhemukira Kongo barasubira muri Kongo kubgayo nk'umusasangutse baraja hehe aba bantu bahenzwe n'u Rwanda kugira ngo bivange mu intambara example nyene Wiringoma murabona yari itahiye abasigaye erega inandaro yose kugira abantu bafata ingingo kuvuga ati twe burya turahonye urumva amadrone yaramaze imisa batwikagira muta babura mani ubufasha babura kuko urazi ariyo systeme yo gukontrola ikirere u Rwanda rwari rufise ubwirinzi bwaramaze kuvaho urumva Amerika niyo yari yabubahaye niyo mpamvu bafata uburere atacamira none tuvuge ko u Rwanda ubwo ntibwo bagwaratumye Amerika ibadesi bivanye n'imitahe babashoyemwo oya nigwa butumi badesi ahubwo Tshisekedi ntihari yamenye umuzungu icakeneye ntihari bwamenye igihe Amerika rirashora imitahe mwababaga bari yarazi Amerika yarabona neza ku rugamba bazorutsinda kandi bari kurutsinda rega nukuri kw'Imana yo Amerika iguma ifatanije na kaya Kagame oya yabaye for Tshisekedi ari kumwe na president wacu nevo ego babaye for none tuvuge ko twarabonye ko diplomasi ya Tshisekedi yabaye hejuru ni ya Kagame Tshisekedi rega sinabikubwiye neza Tshisekedi yari kawushije arigira zimza arigira ikintu mengo si bigitangura bigitangura yigira zima mani bafata iyo bishakiye bamubwira ati rasagura aba bantu badukureko akikawukira kumbe ari kariga yategeko ryo yategeko mpuzamakungu y'ubusugirire bw'igihugu ego la souveraineté du pays asha tuza hama twe turabibona umunsi n'umunsi kuko hagutangura wohereza ego rero umuhungu ababene wacu bariko badukurikirana babitahure neza wambwiye ariko Makenga aba banyarwanda bananga hoho twigwana oya aba bananga rega bo nta kibazo bafise kuko Tshisekedi bari bacirirwa gupfa muvyibuka babaciriye ibihano amatungo yabo yarafashwe badezire kabira bajya rero bamaze kubacira ugo gufa bajya baramaze gusinya ko ari abanyarwanda officiel baze kuvuga ati twebwe doge kumanika amaboko nibikibaho erega none nanga nteta mu Rwanda ariko mu masezerano basinye ikatari yaravuga neza ko ingingo ya kangahe ndayibagiye yaravuga neza ko umweme 23 azogerageza guhungira mu gihugu
kibanye kigizwe ya Afrika ko Kongo irekuriwe kumusanganya kumwica none nibagenda mu Rwanda ngo ntibatanguje intambara ya Kongo n'u Rwanda okay ni ya politike rero ikigaruka hanyene urabona u Rwanda ibi bintu bategezwa kugwana bateza kugwana rero bajya nabo ntibohungira mu Burundi ntibohungira muri Tanzania ntibohungira donc nana handi bohungira bohungira mu Rwanda canke mu Buganda mu gihe Kongo nayo ifite itegeko ryo kubasangayo Kongo nayo riganisha kubasanga mu Rwanda babwiye ati twebwe ico twashaka nico ahubwo diplomasi ya Tshisekedi na president wacu siyo kuja gutera umuntu oya wowe reka za gutere hama we witegura uraberera ikintu baca kica kibabako ega nabo bashaka guhungira hariya kugira aba aribo basomborosa c'est ça intambara amamiliyoni y'abakongomani bapfuye ni intambara biraherera hehe none wapfuye ga mwene wacu nta bantu bo mu Rwanda baza kuhagwa kwe abantu bo mu Rwanda abanyarwanda abajejwe canke abegwa ni intambara hari amamiliyoni y'abakongomani yishwe mbese ujya mu hariho Karine Buisse ariho kwicigwa igoma marabonye na drone yakorera UNICEF aravuga ko yari afise amafoto yibi nogo rusangi bahambwemwo abakongomani bishwe arafise amafoto y'abagore bafashwe ku nguvu y'abakongomani ivyo vyaha ego baragiye ivyo vyaha none baraza kubireka canke ivyo vyaha sentare mpuzamahanga iraza kubakurikirana imbere ya vyose ubu amakungu basi n'akarere ka East Africa gahanze amaso kwiga kuri ico kibazo ingene bagiye sike baragiye Burundi canke baragiye muri politique muri system sivyo ivyo navyo vyo kureklama bapfuye bro M23 warabonye ama video ahantu batera ubuce bajamo uca bafata bene gihugu bagatemagura warabibonye abantu bafataco bazira urumva abo bantu rero ava yuko bazobagarukako bazomanza kwanza bice kwanza ikintu neza na neza babone neza yuko kirangiye kivuyeho Burundi n'ahandi abanyarwanda saba kongomani benshi barapfuye kandi urazi ko na zamva zo hari Kanombe zanuze kabisa koresha umwanya ndiko ndakumva cyane so reka tuvuge kuri point rero nyamukuru kubisagara binini byafashwe harimo Bukavuna Goma Kavuna Goma ntitwabonye bayirekura iyo ni question ni kubera ikire batayi Bukavuna Goma niyo source rega ni nk'umugwa mukuru wa M23 Goma nka Goma nibo harekura gute mu gihe ariyo byitwa ko nangari niho hari na itamajoro makenga itamajoro ni hiri sivyo na makete yandikwa niyo source yayo ni ibivu urumva rero ijya ntiboshikiza ko bayirekuye urumva aho naho hari indi image babagaragaje umva iyo ni yindi nkuru mu bisanzwe yindi nkuru bazobaduha ubu buce barashaka gusigura erega donc M23 erega ntigwana irondera Kongo yose en general Sud Kivu kugira ngo ishobore kugabura igihugu rero Sud Kivu source yayo itamajoro iri muri Goma rero ijya Goma niyitwara ubu buce bwose barekuye ubu buce bwose buri muri Sud Kivu nubwo barekuye burya barashaka kubereka bakavuga ati ewana twe natwe rero turabakongomani sivyo tujahe turi ngaha ni mudusange ngaha namwe erigijya basina bari nka message babahereje ati namwe ni mudusange ngaha namwe urabona neza ko namwe ngo muri ko muratudendere bariko baravuga ngo barekuye bijya bice kubera ko bashatse kubahiriza amasezerano y'amahoro hawe we mu mbono zawe ni kubibona canke batsinzwe oya no gutsindwa kubera inguvu aho bazikura harabheze wabaha inguvu yaramaze kugenda kubakura kwa maboko urumva ubwo buce babona ahako baburekura ku manyama reka baburekure ku neza ariko ndakubwiza ukuri yuko nukuri kugira barekure Goma na Bukavu ashaho bintambara vrema kuko rega nabone bo baba basuze biraza guherera he aho biherera rero ni minsi bivuga sitwe tubivuga cyane ni minsi bivuga abadukorera nibarindire tuzoba update ya Goma na Bukavu impamvu batasinye ko bahavuye kuko bavuyeyo bigira Goma egave muri burya buce abasoda bose bajigoma hariho point rero bavuze ko tuza kugarukako ikiroberi cha Uganda cyashinzwe na Museveni reka mvuge na Kagame kiriyobowe n'umuntu witwa Thomas Rubanga Rubanga Thomas Rubanga n'umuganda
Thomas Rubanga ariko arakora n'igisirikare hariya muri Rubero c'Ubuganda mbese n'igisirikare ca M23 mwibanga tuvuge ko wewe natagenda wewe biraza kugenda gute we natagenda amakungu nayo yarabibona amakungu natabibona ingabo z'urundi zirabibona zizovyikore iyo ni amfere ntoyi cyane iyo ni amfere ntoyi cyane kuko iyo nibikibaye intambara ni kete gusa ati ewana wewe uravaho ntuvaho donc ubu niko bimeze kuko kongo ifite imana ifise responsibility renze ubu ibaze yaha uburenganzira bwo kuvuga ati ahazohungira uyu muntu uzomusangayo azogume ngaho nyene ahazohungira mu kindi gihugu uzomusanga urafite uburenganzira bwo kumusangayo none uyo nawe ari ngaho ataco ariko ababijejwe bavuyeyo abo bari officiel bafite ivyo baharanira bavuyeyo wewe atacu ufite uharanira waje gufasha bakubwiye ati vayo ntuveyo u Rwanda rero aza kubaho gute dusanzwe tuzi ko bari mu buzima bukomeye cyane oyo Rwanda president wabo ni baravuye muri Kongo igihugu kimaze imyaka 30 irenga kibagaburiye u Rwanda urabona u Rwanda ni ko bajya bavuye muri Kongo bavuyeyo sivyo bakaba officiel abanyarwanda twewe nega nta kabikabo twe turi inshuti sivyo president wabo ni yavuga ati burya turakwiye kugira ku mategeko y'isi erega ujari ku mategeko yiwe ntari ku mategeko y'isi ni yashiraho intayishiza akavuga ati ubure buri gihugu cyose kigenda ku mategeko y'isi urumva abanyarwanda twe tuzokwisangira ntituzorima kajumbu ngo tukijyana tuzosangi nagakeke tora tuba kabisa gatugushimire cyane kuri asante sana nawe ndagushimire cyane kabisa gadushimira abantu bose bari kudukurikirana bo turakora subscribe no kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza ukaba wakunze kino kiganiro nugifata ugipartage canke ugire like comment kugira ngo ubandanye ugisangiza abandi canke iyo ugize subscribe bituma ubona ibiganiro tugushikiriza ngaha every day turakunda cyane my name is John Mabuna koresha umwanya ciao ciao